umwungere ategerezwa kurangwa n'umutima w'impuhwe nk'uwa Yezu. Intama zishonje akihutira kuzigaburira, zinyotewe akihutira kuziha ico zinwa. Umuntu yoguma abona ko zihaze kandi zishonje, umuntu yoguma abona ko zitanyotewe kandi ziri mu kwicwa n'umwumwa, uwo ntakwiye kwitwa umwungere, akwiye ahubwo gutanga imihoho n'umucangero. Hariho abantu rero bumye badaterwa impuhwe n'intama zishonje canke zinyotewe, kuri bo kazima bo bahaze ataco babuze. Abo baragowe bavukanyi. Yezu uyu munsi araduhamagariye kugira impuhwe z'intama dushinzwe, tubona inzara n'inyota zazo duheze. None umuntu atogira ati nk'akarorero ku gihugu cacu no mu Burundi bwacu, umuntu yobona abantu batonze kuva mu gatondo gushika ku mugoroba batondeye kirya na kiriya, akaguma agira ngo ibintu ni vyiza ni vyiza. Ubwo intama zonezerwa? Niko intama zitaryana zo muri ya menyo. None intama ziritekerereza. Ni vy'ukuri bavukanye, umuntu yobona ikintu kirya na kiriya caduze, iki kiragoye, kiriya kiragoye, akaguma agira ati ni vyiza. Kandi uwo muntu yishwe n'uruzuba, yishwe na kiriya, yabuze kirya na kiriya, yabuze ingene ashika hariya na hariya, yabuze kirya na kiriya, akaguma agira ati intama ni nziza, zirahiriwe, zirahiriwe, kuko wabona atacabuze. Uwo si umwungere mwiza. Umwungere mwiza yitwararika intama ziwe. Intama zanje nazo nzozisubiza mu bwatsi bwazo, zirondoke zigwire. Nzozirondera abungere baziragirana ubwira, ntizizoba zikigira ubwoba canke ngo zihagarike umutima. Ngaya amajambo yo kuremesha intama yoranga abungere bubu. Intama sizo kwama zikubitwa, sizo kwama ziturubikwa. Iyo zifashwe gutyo ziragorwa, zikihebura, zigacika ivutu, zikonda, zikituna bugatondera, zigahahamuka, bigatuma zigira ubuzima bubi, umwimbu mubi, zama n'umutima uhagaze, mbere zimwe zigata zikomoka, izindi zigahwera. Abatuma intama zigorwa bagakomborwa bagahanwa, maze intama zigashindwa, abungere bazozigirira neza, bazozigirira ubwira, bakaziha ico zikeneye, nk'uko Yezu, nk'uko igisomwa ca mbere kibitubwiye. Nzoziha abaziragira neza. Abishinga kuzishikura ubwoya, impera n'imperuka nyeneza umukama azobahongora amenyo. Ico twomenya abavukanye, kuba umwungere mwiza ntivyizana, biraronderwa. N'ukwivoma kwa Yezu uwo mwungere mwiza bisaba kugumana nawe ahiherereye nk'ababigishwa.